murazi ikibazo gikomeye cyo kubona abantu buzuye ngo ishengero ryaragwiriye. Mbega abantu muraza bari ko dutunze indembe. Musinzi ko nakivuze no ngaha mwaka uheze. Umugore n'umugabo baravuye kuririmba. Mugabo umugore arazarambara ati ntubone ngo tuvuye kuririmba twavuye muhira nkubisha. Mugabo tubabona bari muri nje ndabashikirize icigwa nateguye cy'uyu munsi. Icyo cigwa bifatiye ku gukinga no gufasha icyo twita la prévention mais aussi la restauration kubakomeretse. Muravyumva ko harimwo intumbero ya mbere, harimwo gukinga. Murazi n'abandi bavuze ngo mieux vaut prévenir que guérir. Ubwa mbere harimwo gukinga, ariko kandi kubera tuzi ko arabaza baramerewe nabi bahuye navyo, harimwo kubafashisha imfashanyo y'ijambo ry'Imana. Kandi ndizera ko nibi tumaze kumva, tumaze kwakira mu bariko baradushingira intahe, ngira murumva ko gukira bishoboka. Imana ishimwe. Nagomba duhagarare ku majambo ajya mubona yanditse harya. Ijambo rya mbere ni ijambo Yesu wenyene yivugiye ri muri Luka 4, ariko aravuga mission canke igikorwa cyamuvanye mu ijuru. Mu bikorwa byamuzanye Yesu yaravuze ko yaje gukiza imitima yakomeretse. Mu Gifaransa bavuga ngo les cœurs brisés. Yesu nashimwe. Mu byari byamuzanye harimo Yesu yaje azi ko abantu bakomeretse, kuko kuva icaha kimaze kuza mu isi harabaye ibibazo bitandukanye, haba mu miryango, haba hatandukanye, rero imitima irakomereka. None rero Yesu yavuga ngo jewe icyanzanye, ariko arerekana cahier de charge yiwe, ikintu cyamuvanye mu ijuru. Yesu yaravuze yuko mu byamuvanye mu ijuru harimo gukiza imitima yakomeretse. Imana ishimwe. Kandi ngira mwavyumvise yuko bose bariko bahagarara ngaha badushingira intahe, murumva ko atakindi kintu cyabakijije sino Yesu wenyene. Irindi jambo nagombye ko duhagarara ko riri mu Bami ba 2:5 ku murongo wa 3. Diga jambo rero kare ndiko ndiyumvira ryamfashije cyane. Numukobwa, uwo mukobwa yari yagizwe inyagano, yagiye gukorera umugabo yitwa Namani. Bari bakagize mu gihe bari bagiye gutera muri Isirayeli, bari baje bakazanye kaza kagizwe inyagano, mugabo kaca kagenda mu rugo rwa Namani gakorera Imana. Kaca karavuga ubutumwa bwiza mu rugo kwa Namani. Kaca karabwira inabuja ati mbega hajya databuja arazi ko yoshobora gukira irya ngwara. Yesu ashimwe. Kubera ikiri jambo shaka kurihagararako. Igihe ujya mukobwa yabwira inabuja ati mbega databuja arazi ko yoshobora gukira irya ngwara, nuko Namani yari yakiriye muri iyo ngwara yiwe. Yesu nashimwe. Namani yari yakiriye, aremera ubuzima arimwo nkaho umengana ubuzima buri normal. Muriko muranyumva? Yari yarakiriye ubuzima arimwo, abwakira nkaho umengana ubusanzwe, kandi biri muvuga ko yari umugabisha w'ingabo yatuma abasiriya banesha canke baneshwa. Yari yakiriye muri ubwo buzima, nabo babana bari baravyakiriye. Mu yandi majambo, yaba Namani yaragowe, baba babana bari bavyene. Bose bari bagowe, ariko nta nukundi kuntu babigira. Bari basigaye bavuga bati nta kundi twaravyakiriye uko niko yabaye. Birashoboka ko muri isale hari abantu biyakiriye. Hari abantu biyakiriye ati jewe meze ukunyene, jewe niko nabaye, niko ndi. Ariko ndafise ubutumwa bwiza muri amajambo yose turiko turababwira, tuje kubabwira ko iyo ngwara ishobora gukira. Yesu ashimwe. Nibwo butumwa bwiza tugomba kubamenyesha yuko iyi ngwara atari ubuzima bwawe. Utegereza kuba warakomeretse, warononekaye, kuko mu byavanye Yesu mu ijuru. Yesu yaje gukiza imitima
yagize ikibazo, imitima yononekaye. Yesu nashimye. Namani yari yakiriye avuga ati nta kundi kuniko mbaye, ntibimbuza ibyo nkora ko turaza kubiraba. Ibikomere abantu barabikorana, ibikomere abantu barabigendana, abantu barabakiriye. Usanga umuntu n'umushefu ku kazi atwara abantu mu bikomere byiwe, nta kundi abantu bakiyakira bati tumutunguko. Wasanga umupapa mu rugo ibikomere byaramugize uko ameze, abana n'umugore baramwakiriye bati nta kundi tuzovyakira uko nyene. Ariko la bonne nouvelle, ubutumwa bwiza bavuga ngo mbega data bujarazi kugira ngo arayiwe yokira. Tuje kubamenyesha ko iyo ngwara ishobora kugirana gukira. Nico gituma twashimye ko abanza guca ibishinga nta kugira ngo mwumve yuko izo ngwara zigirana. None ntimwumva ko arabakiza. Imana ishimwe. Alors ngomba mbandanye, reka mbanze mvuge ibigize ikicigwa nshaka nigishe. Muri ikicigwa nabiciyemwe ibice ariko ni bigufi bigufi, canke ndagerageza nze kuvuga bike bishoboka kugira ngo nkorane n'umwanya kugira ngo bikunde ibindi bibandanye. Ubwa mbere turashaka kubamenyesha intumbero y'iki cigwa canke y'izi nyigisho twateguye. Ubwa kabiri ndavuga ku ntangamarara. Ubwa gatatu turaza kurabira hamwe icyo ari cyo ibikomere byo mu mutima. Ubwa kane turavugana ku bikomere byo mu miryango, kuko igituma ngombye kubitandukanya. Ibikomere ntibiri mu miryango gusa, ibikomere biraho no mu buzima bwacu bwa misi yose. Nibyo. Ubwa gatanu turaza kuraba iki bikomere bishobora gukora ku buzima bwacu. Ubwa gatandatu turaza kuraba bimwe bimwe twamenya kubijanye n'ibikomere byo mu mutima. Hanyuma turarabira hamwe umigwi y'abantu bakomeretse, kuko abantu bakomeretse si bamwe. Turaza kubona ko hari imigwi itatu y'abantu bakomeretse. Bwa kane munani turabona ibibanza abantu bakomerekeramwo, les lieux de blessure. Ntibibakange ndakoresha umwanya neza nta kibazo. Turaza kurabira hamwe ibiranga abantu bagendana ibikomere, ibimenyetso bibaranga. Hari ibimenyetso biranga umuntu yakomeretse. Murazi ko ingwara yose iragira ibimenyamenya, iragira ibintu byerekana. Hanyuma kandi turaza kuraba kandi cy'ibikomere bishobora gukora muri twebwe. Hanyuma turaza kuraba inyifato mbi abantu bagira bafise ibikomere, kuko abantu bagendana ibikomere mugabo bakagira inyifato kanaka yo kutemera, ntibabe sincere, ntibavugisha ukuri, bagaca bagira inyifato kanaka. Turaza kuraba n'inyifato mbi z'abavyeyi zituma abana bakomereka. Inyifato mbi abavyeyi bagira bigatuma abana bakomereka. Mwumvise aba bantu bavuye ngaha bariko baratubwira ibyababaye, kuburya nuko Yesu yabavuye bari barakomeretse. Mwumvise abavyeyi ngene bari baritwaye, mwaravyumvise. Turaza kubona ko ibikomera abana benshi bagize byavuye ku mubano mubi w'abavyeyi. Mubano mubi w'abavyeyi wubaka ibikomere mu bana. Turabona kandi icyo twita les principaux styles d'attachement. Biga bintu bituba ko mu buto bwacu birasa ibintu vyubaka muri twebwe, akaba ari byo bituma twitwara uko twitwara tumaze gukuba dukuze. Hari abantu bibaza ngo uko bameze niko Imana yabaremye, ariko siko. Bibiri bivuga ngo igihe yarema yavuze ngo ibintu byose yabonye ari byiza. Abantu bavuga ngo je Imana yandemye ukuri, hakubesha ntiyakuremye uko, nibyakubayeko, nibyagushikiye, byakugize uko umeze, ubundi Imana yakuremye n'umuntu mwiza. Yesu nashimwe. Hanyuma turabona ibihe umwana akomerekeramo mu muryango, hanyuma n'amakosa abavyeyi bakora. Ndihuse. Mbega intumbero y'iki cigwa ni iki? Ubwa mbere nkuko nabibabwiye, intumbero y'iki cigwa turagomba ubwa mbere gukinga iki? Turagomba gukinga. Iki nico kintu ca mbere tugomba guherako. Turashaka kubabwira yuko hakuja kuvura abakomeretse, tugomba kubikinga. Kandi kubikinga ubwa mbere nuko tubamenyesha ibishobora gutuma abantu bakomereka. Yesu nashimwe. Ubwa kabiri tugomba kuremesha umuntu wese yakomeretse. Ubwa mbere kwemera uko ari. Ndasubiyemo iki kintu, kwemera uko ari, ko yakomeretse. Mureke kwigira beza kandi mwarononekaye. Yesu nadufasha. Umuntu yemere ko yakomeretse kandi yemera ingaruka byamugize ko mbi ku buzima bwiwe no mu kibano mu babana, kandi yizere ko ashobora gukira, arondere ku Mana umuti wotuma akira. Intumbero ya kabiri. Intumbero ya gatatu turashaka kwereka imiryango, uruhara rw'umuryango
mu kuroranirwa canke mu kumererwa nabi kw'abana. Umuryango urashobora gutuma abana bamererwa nabi canke bamererwa neza. Turabona yuko abatari bake, la plupart des criminels nabajya abantu mubona mwibarabara, abasampara twirwa turabona hajya mwibarabara, bajya abantu mwirwa murabona bafite ibibazo bitandukanye mwibarabara, mbere usanga ari menace bigaruka kuri twebwe. N'amakosa yabereye mu muryango umwe, mugabo twese turiko turabiriha. Kandi ayo makosa yabereye mu muryango umwe, mugabo twese toute la société iriko irariha ibyagize ibyabaye. Bajya abantu mwirwa murabona mwibarabara, ibisuma, abicanyi bakora bya bindi sibo babigize, ahanini baguye mu ngaruka z'ibyabereye mu miryango babayemo. Yesu nadufashe. Kubera iki bishika ko hari imiryango itashoboye gukora icyo yari ijejwe, abana bakavuka, bamwe bakavuka kubera iki bafashwe ku nguvu. Ugasanga umwana yavutse kubera umukobwa yafashwe ku nguvu cyangwa undi wese yafashwe ku nguvu. Abandi baratawe. Ndahanura abantu, turababwira ngo ne devenez jamais père sans être mari de quelqu'un. Ntimukabyara abana, abo bana batagira aho bitirirwa. Mbega murazi ko bibaho, umwana akavuka mugabo batagira ahantu yitirirwa. Twirwa turabibona bariko barabaza kazi badati mbega se ninde, ngo père inconnu. Ntimubizi ko bibaho père inconnu. Abo bana byagenze gute? Ababavyaye ntibagomba kubavuga. Ne devenez jamais, muravyumva, ne devenez jamais père sans être mari de quelqu'un, ne devenez jamais mère sans être épouse de quelqu'un. Kuko ibyo twirwa turabibona, abana bakurana ibibazo bikomeye. Yesu nadufashe. La société sera heureuse ou malheureuse. Igihugu cyacu canke aho tubaye hazomererwa neza canke hazomererwa nabi bivanye n'ibintu imiryango yagiye irubaka muri twebwe. Yesu nashimwe. Turagomba ko abantu bamenya kubera ko abantu bafise inyifato kanaka. Nababwiye yuko abantu kenshi baza ngo niko Imana yabaremye, ariko siko yabaremye. Hari ibintu byababaye ko bituma mumera uko mumeze, bituma muhinduka uko mumeze. Usanga warabaye ukuntu kibaza ngo niko waremwe, siko waremwe, nibyakubayeko. Turabire hamwe ingaruka z'ibyo bikomere mu mitima, ibikomere bitakize. Ubwa mbere ku buzima bwacu bw'impwemu, ku buzima bwacu bw'umubiri, mu kibano, kandi no kuri kazoza kacu ku Imana twitezeko. Yesu nadufashe. Turaza kurabira hamwe iki bikomere bikora ku bandi, cyane cyane bikomere mu bana. Ibyo bintu murakwirumba kukimenya. Yesu nadufashe. Ikindwi turagomba kubumvisha kugira ngo Imana ibafashe, ibashoboze kumenya kugera abantu bagize bakomeretse, mumenye ngene mu batunga. Yesu nashimwe. Iyo turiko turigisha ugwaruka turakunda kubabwira ngo ijya periode ya fiançailles icarana mumenyane, umenye uwo muntu mugiye kubana mbega ninde. Sinzi ko muri ko muranyumva. Le plus souvent abantu babana batazinanye, bashyitse muri ya phase yitwa phase de confrontation. Umwe akanga ati ko niko wari umeze, nawe ni ibintu yaje ameze uko, si bishasha yadukanye gusa ntimigeze muronka umwanya ngo mwicarane muyaga umenye aho yaje ava, ubuzima yabayemwo, hanyuma ngo umenye ingene umutunga. Bibiliya yatubwira abantu babiri, Abigayili nande na Nabali. Abigayili yari umugore azi kugera umugabo w'igipfu. None biraseka bivuga yari kigogi, umugabo yononekaye, ariko Abigayili kubera ubwenge yari afise yaracowe gutabara urugo. Ndagomba mbwira imiryango iri ngaha, urashobora gutabara urugo rwawe nahundi byo byaragoranye. C'est vrai, birashoboka ko urugo rwawe rutabagwa kubera iki? Ubwenge. Imana ishimwe. Ahandi Bibiliya tubwira umuntu yitwa Isaka, igihe yajya kubana na Rebeka. Isaka yari afise ibikomere byinshi, ariko hari umurongo nkunda uvuga ngo amwirura muki mu mibabaro yose yari afise. Amen. Turifuza kubabwira yuko umubano wagomba kuba umubano wo gufashanya. Uwaje yarakomeretse mugenzi we akagirana akamwirura, ntuce ubandanye ufyonda. Ubundi yari yaje, sinzi watubwiye ati nagiye mu rugo nzi ko kubera nagize ikibazo
ntaronse abavyeyi banyitwararika nkagira ngo umugabo nzoronka niwe azoca binkorera, ahubwo nsanga nawe aje guhuhura. Yesu nadufashe. Twagomba kubabwira ngo byari byiza yuko mu miryango mugenzawe ujya muntu Imana yaguhaye ko mwicarana ngo mubane umubere umuti, nimba atari byo ataronse umuryango yakuriyemwo abikuri wawe, Imana ishimwe. Ariko nimpaka nawe ubu bifise kambandanye. Icy'umunani, intumbero y'iki cigwa canke izi nyigisho, turashaka yuko abantu bamenya ko kahise kabo atari ugwitwazo wo kwitwara nabi. J'insiste là. Hari abantu kubera ibyamubaye ko kugira ngo shango je narashishwe. Nivyo. Ngo ntuzi je naciyemwo. Ntuzi byambaye ko. No, si ugwitwazo. Nibikwiye guhindura ibyatubaye ko ugwitwazo wo gukora iki. Ko murabyumva? Ntihagira umuntu yitwaza ibyamubaye ko ngo yavrema ngo ntibitangaje ngo kubona ameze uku ngo naje byaragize naje byarangoye. Yesu nadufashe. Nibikwiye kuba ugwitwazo. Ngira mwumvise abana bavuye ngaha intahe badushingiye. Mbega iyo babigira ugwitwazo aho twari kubakira. Oya nimwiyumvire, iyo babigira ugwitwazo twari kubakira. Ariko hariho ibyatubaye ko si ugwitwazo. Ibyatubaye ko ntibishobora gutangira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Amen. Yosefu yaradandajwe, aragirwa nabi nabo bavukana, mu nzu kwa se hagirira ibikomere bikomeye, ariko Yosefu yaribyukiranije arashikira icyo Imana yamuvuzeko. Shatse kubabwira yuko ibyakubaye ko ntibishobora gutangira ikintu Imana yasezeranye nawe. Yesu nashimwe. Bajya ba Dawidi bari abantu bakomeretse bahuye n'ibibazo bikomeye mu miryango yabo, batawe kugeza aho Dawidi avuga ngo naho data na mama bogirane bompeba. None ujya muntu mwumva ko yari yaratawe, none yari kubigira ugwitwazo nawe nyine ati reka nanje. Ariko Dawidi yarafise umutima w'Imana. Imana ishimwe. Bajya ba Esteri bari imfuvyi bagowe bamerewe nabi, ariko Esteri yararenganye kahise kiwe arashika ahantu ashobora kuba umwamikazi. Kahise kawe si ugwitwazo gukwitwara ukutariko. Yesu nashimwe. Yabesi Bibiliya ivuga ngo n'izina bamumuhaye ryari rihuye n'amagorwa yavukiyemo. Murabizi ko amagorwa tuvukiramo ashobora no kutwambika izina, sivyo? Izina Yabesi yarafise ngo ryari izina rifatiye ku magorwa yaciyemwe akivuka. Ariko Yabesi amaze gukura aramenya ati hariho Imana ishobora kumpezagira. Imana ishimwe. Ibishinga ntahe mwumvise, ndaryohewe ko ndiko ndavuga aya majambo baheje gushinga intahe ngaha. Ntimwumvisemo ba Yabesi Imana yahinduriye. Imana ishimwe. Murumva ko inyuma y'ibyababaye ko hashobora kuba ubuzima bwiza mu nyuma. Yesu nashimwe. Iki cyenda turifuza yuko kubumvisha mw'abantu muri ngaho ko mwavyumvise, kugira abantu bakiri ibikomere si uruhara rw'Imana gusa, ari uruhara rwacu natwe. Mbega muri ko muranyumva? Mwumvise Sperine yababwiye kugira abameze kurya hari umuryango wabikoze, sibyo? Hari umuryango wamwakiriye uramurera, ntibamufata nk'umukozi aje guca amafaranga, bamutunga nk'umwana. Nibyo mwumvise na Darlene intahe yadushingiye, nawe nyene si Imana gusa, hari uruhara rwacu. Mw'abantu muri ngaha ndagomba ko mwese mwumva yuko nimba tuvuga ngo Imana ikiza abantu, ukuboko kw'Imana izokoresha twebwe. Foko mwumva ko hariho abantu bakeneye gutabagwa biciye kuri twebwe. Nibyo bakeneye gutabagwa bivuye. Erega hari umuntu avuga ngo nuguruye iwanje wabugize, avuga ati nuguruye iwanje wabukeye, ivyo by'abandi ntugirene. Ugasanga iwabo barajya bagasesa, mugabo mwene wabo bavukana atagira icajya. Naco uri kurafasha. Turagomba yuko abantu bamenya ko nabo bagomba kuba ibikoresho. Umuntu mwegeze kumbarira umunsi umwe ati iyo batwatahurira ijambo ati nta mfuvyi ziba ziriho mwisi. Ni kuvuga imfuvyi zose zoronsa bazakira, zikaronka bazifasha kuko hari abantu bamerewe neza. Yesu nashimwe. Muriko munasoma igitabo cya Esteri hajya kabiri ku murongo w'indwi. Esteri murazi ko yaragoka bura bavye kamerwa nabi, ariko kugira ngo Esteri ategurwa mu mwamikazi hari undi yagize uruhara. Ni Moridekayi bivuga ngo yamwakiriye ngo amurera nk'iki, ngo nk'umwana wiwe. Mbega muriko muravyumva? Erega hariho n'ababarera bakabarera mu miryango,
umwe ari imikate ibiri, umwana yazanye akarya umukate, cyangwa abiwe bakanywa icyayi, wa wundi areze ntagirene. Bibaho. Mbega ibyo niko ndavuga birabaho. Ugasanga umuntu naho yareze umwana mu rugo, uwo mwana ntiyigeze yumva ko yashyize mu rugo ngo yumve ko yaronse umuvyeyi, ngo yumve ko yaronse umuntu amwitwararika. Hakama hariho Yesu nadufasha. Turagomba mwumve yuko turafise igikuba kirekire, natwe ubwacu cyo gukorera igikorwa cy'Imana kugira ngo aba bantu bagowe bamerewe nabi nabo baronke imfashanyo kuri twebwe. Imana ishimwe. Ikindi cy'icumi, Yesu nashimwe. Ubundi muza gusanga ibintu byinshi ndiko ndavuga biza kuba muri iki kintu cyitwa intumbero y'izi nyigisho. Imana ishimwe. Ikindi turagomba kwereka abantu uburyo bwo gukosora amakosa yabaye muri kahise kabo. Ibyababaye ko murabizi ko umuntu ashobora kuba, mu gifaransa bamwita coupable victime. Ni giki coupable? Iyo tuvuga coupable victime no kubera iki? N'amakosa dukora kubera ibyagizene, ibyatubaye ko nicyo twita un coupable victime. En fait ni nkaho nawe avuga ati ndabikoze kubera ibyagizene, ibyashikiye. Non, afin d'éviter, kugira ngo twirinde ntihabe répétition des scénarios familiaux. Ni kuvuga iki? Murabona birashobora gushika ugasanga ahubwo ibyatubaye ko ruciye rukurikirane au fil des générations. Ni ukuvuga uko so yari ameze nawe ni kugizene. Mbega birabaho. Uko so yubatse urugo akubita umugore nawe ni kugirana. Kuko c'est une répétition des scénarios familiaux. Mbega muriko muranyumva? Ofite bidahagaritswe naho ni hamwe urukurikirane ruca rubandanya. Niyo mpamvu tugomba ngo bihagarare. Yesu nashimwe. Kuko ngo biroroshe, car il est facile de condamner nos parents. Turashobora gucira imanza abavyeyi bacu ku makosa bakoze, mugabo natwebwe turiko turasubiramwo ibyo bagizene. Natwebwe ugasanga nawewe ntacyo barushije uri gukora nk'ibyo bakoze. Yesu nashimwe. Iki 11 kwereka ishengero. Kasubire mwiri jambo banyumve neza abakozi b'Imana. Yesu nashimwe. Kwereka ishengero en tant que famille spirituelle. Murabona turafise imiryango y'amaraso batuvyaye mu gihugu amaraso, mugabo amashengero twagiyemwo ni imiryango. Nibyo kwereka ishengero en tant que famille spirituelle yuko rifise uruhara rukomeye rwo gukosora amakosa yabereye mu miryango twavukiyemo. Mbega Imana ishimwe. Ndababaze mwimvira ko bajya abantu badushingiye intahe ajya amahoro bafise bayakuye. Mwabonye byagenze gute? Nuko ishengero ryahavuye naryo rikosora, binjiye mu ishengero bagahura na bene data, bagahura n'ababafasha babandi bashobora kubibagiza ibyo bahuye nabyo muki. Mugabo ibyo biradusaba ko ishengero ribimenya. Ngomba ahantu ndahatewe muhumve neza. Yesu nashimwe. Ishengero ntibitegereza kushira ingufu gusa kukubona abantu buzuye amashengero. Turi n'ingorane muri iki gihe. Tubonye ibitigiri byaduze byagwiriye, duca tuvuga ko ishengero riko riratera imbere. Mugabo mumbabarire gatombaza iki kibazo. Mbega abantu mutunze murabazi ko dushobora gusanga mu mashengero dutunze indembe, abantu baza mu rusengero pour se soulager, avuga ati ninava ahantu aha. Mbega murabyumva? Erega hari abantu baza ngaha mu rusengero kugira ngo baraba ahantu baba baririrwa akayaga kagirene. Avuga ati s'il vous plaît nahe nza kubigenza gute ninataha. Mugabo tugaca tubaha abantu tubona ngo abantu ni benshi mu ishengero ngo Imana igirene.
bakozi b'Imana turabasabye muje muri aba bantu mumenye ubuzima babayemo. Murashobora gusanga mutunze indembe zitonda mu rusengero. Nukuri abantu ivyizigiro gusa bafise ariko uzoshika mu ijuru. Ibyo mu isi baragizene barahevye aheza nihe. Nukuri turashobora gusanga dutunze abantu nk'abo basigaye baririmba kakaririmbo ngo aheza mu ijuru. Ibyo mu isi twarahevye ibi simfuye kubivuga. Naravuganye n'abantu aho usanga abantu akubwira ati jewe ubuzima bwo kwisi umunezero narawuhombye ntawo nkironka ndindiriye ko Imana izontwara mu ijuru. Ikibazo no kumenya eske n'iryo juru ryo ryazorihambya gutagowe uko nyene birashoboka byo. Mugabo ndagomba mu vyumve turafise ikibazo gikomeye cyo kubona abantu buzuye ngo ishengero ryaragwiriye. Mbega abantu muraza bari ko dutunze indembe. Umunsi umwe narahantu hamusinzi ko nakivuze no ngaha mwaka uheze umugore n'umugabo baravuye kuririmba. Mugabo umugore arazarambara ati ntubone ngo tuvuye kuririmba twavuye muhira nkubishe. Mugabo tubabona bari muri korali. Ubuzima babayemwo abantu basigaye baza mu rusengero nka droge y'ukwibagira ibiriko birabera he. Nk'abantu baje gufata akantu kugira ngo bidroge basi bibagira ibibera